indirimbo Uko Wapi ya William Yilima, musobanuzi nta wundi se translator mu ndirimbo yitwa Uko Wapi. Umuririmbyi ni William Yilima, musobanuzi akaba ari se translator, uvuga ngo uri hehe mana yanje, uri hehe ingo ntabare, uri hehe mana yanje, uri hehe ingo ntabare. Imipfunda ishaka kuntwara hagati mu kiyaga, amagorwa n'ibigeragezo ntivyigera bihera iwanje, uri hehe ga ningoga untabare, uri hehe mana yanje, uri hehe ingo ntabare. Imipfunda ishaka kuntwara hagati mu kiyaga, amagorwa n'ibigeragezo ntivyigera bihera iwanje, uri hehe nyaruka untabare, uri hehe gamana, uri hehe ko mbona umengo wampevye, ntuhishe mu maso hawe mana, ntuhice nkire kubw'imbabazi. Uyu mwe w'inyama urarushe, igihe nyene sinshoboye, uri hehe mana, uri hehe ko mbona umengo wampevye, ntuhishe amaso yawe mana, ntuhishe mu maso hawe nkire kubw'imbabazi. Uyu mubiri w'inyama urarushe, ndigihe nyene sinshoboye. Sobanuzi ni independent translator, ari uyase translator mugasobanura kitwa Uko Wapi. Indirimbo ni ya William Yilima kuva ngaho Tanzania. Rero nk'umusobanuzi yigenga navuye n'agahinda n'ivyumviro. Amahoro wanje ni nk'inzozi, gize ngo ndanezerwa umunsi umwe, zorera iminsi 6 nindiriye ko indwi ihera. Iyo mbwiye ibibazo vyanje abagenzi banje bambwira atuzimenya n'Imana yawe, iyo nsigura ingorane zanje abakunzi bawe bambwira ngo turawishe no kwama turaguhumuriza. Uwundi mwanya nipfuza ko notuma mpfa, hako mbaho nsuzuguritse nk'uko, naweho n'agahinda n'ivyumviro. Amahoro wanje ni nk'inzozi, iyo nezewe umunsi umwe, dore iminsi 6 ndindiriye ko indwi ihera. Iyo mbwiye ibibazo vyanje abagenzi banje bambwira ngo uzokwimenya n'Imana yawe, sigura ingorane zanje abakunzi bambwira ngo turashe no kwama turaguhumuriza. Undi mwanya nipfuza ko notuma mpfa, hako mbaho nsuzuguritse nk'uko. Uri hehe gamana ya Eliya, uri hehe gamana ya Aburahamu, uri hehe gamana ya Isaka, Elishadai nyaruka untabare, uri hehe mana,
urihe ko mbona umengo wampevye? Mwishe mu maso hawe Mana, mwishe mu maso hawe nkire kubw'imbabazi. Uyu mubiri w'inyama urawuca ndi jenyene sinshoboye. Urihe Mana, urihe ko mbona umengo wampevye? Mwishe mu maso hawe Mana, mwishe mu maso hawe nkire kubw'imbabazi. Uyu mubiri w'inyama urarusha ndi jenyene sinshoboye. Usobanuzi ni Yesa Translator Independent Translator, indirimbo bayita Uko Wapi. Rero umuririmbyi bamwita William Yilima kutoka Tanzania. Rero Yesa Translator kutoka Burundi na arayisobanura. Abatumva Igiswahili mwese mwumve uko Yesa Translator na musobanuzi asobanura indimi zose. Ngo tugufitiye ijambo mukunzi. Nurije kubera ingorane ufise, ntiwite ku bibazo ufise. Hanga amaso ku musaraba urabe Yesu. Naho abagenzi boguta bakagusiga, Yesu azokugumbira Yesu. Ibigeragezo biriho, ariko hari umunsi bizorangira. Uzokwibagira ingorane wahuye nazo. Ndagufitiye ijambo mukunzi. Nturire kubera ibibazo ufise, nturabe ibigeragezo ufise. Namura amaso ku musaraba urabe Yesu. N'abagenzi boguta bakagusiga, Yesu azokugumbira. Ibibazo biyo, ariko umunsi bizorangira. Uzokwibagira ingorane zose wahuye nazo. Halo, indirimbo yari Uko Wapi. Musobanuzi yari Yesa Translator. Bagenzi iyi ndirimbo yari iryoshye cyane, kenshi yumva ivugwa, ariko benshi bateze Igiswahili ntibumva icyo ivuga. Rero ngaha Yesa Translator arayisobanuye. Mwese rero bye bye. Indirimbo yari Uko Wapi ya William Yilima Yesa Translator.